bwoko bw'Imana bene data nshuti z'umusaraba groupe b'amaso Imana ihabwa icubahiro. Muri uyu mwanya turagira ngo twinjire mu masengesho. Twarumvise yuko hariho abantu bagwaye abandi bagwaje, turagira ngo twifatikanye nabo tubasengere. Murazi yuko ijambo ry'Imana ritubwira ko dukwiriye guhora dusengeranira. None rero birakwiriye ko dusengera abantu bafise intambara mu mitima, abafise ibibazo, bafise uburemere bw'imitwaro, abafise ingwara z'uburyo butandukanye. Mwene data ushobora kubugeramiwe n'abarozi, ushobora kubugeramiwe n'abadayimoni, ushobora kubugeramiwe n'ibitero by'ubwoko butandukanye bunyuranye. Usanga abantu babuze ayo bacira n'ayo bamira. Ndagira ngo nkurarike wegere hafi, hanyuma tugiye gusenga Imana yacu. Muri uku gusenga rero ndagira ngo tubanze turirimbe ururirimbo ruvuga ngo ntugasigeho gusenga. Ni indirimbo ya 50 mu ndirimbo za kantike Kirundi ivuga ibyo gusenga Imana. Turagira ngo dufatanye amasengesho rero, dufatanye kuririmba iyi ndirimbo ya 50 ivuga ngo ntugasigeho gusenga. Yesu ntari kure yawe, azoshitsa ibyo yemeye, niwasenga azokwishura. Haleluya. Ntugasigeho gusenga, Yesu ntari kure yawe, azoshitsa ibyo yemeye, niwasenga azokwishura. Ntugasigeho gusenga, umwami aguteze amatwi, naho wosaba kantaco ntiyoruha gukengera. Ntugasigeho gusenga, iyo ushitse mu nyoshambi, ko Yesu yageragejwe ashobora kugufasha. Ntugasigeho gusenga, iyo ushitse mu magorwa, kuko atakimuzimira, azobiroranya byose. Ntugasigeho gusenga, naho wosenyukirwako n'amarushwa n'ibyago, bikurwaho n'ukwizera. Mana yacu data rugira byose, ubyagiye ahera mu ijuru, turagushimiye. Uravyagiye mu rusengero rwawe rwera. Uri Imana, Imana y'umuco, Imana y'amahoro, Imana y'urukundo, Imana y'umutekano, Imana yuzuye ubuntu n'imbabazi. Haleluya. Imbabazi zawe zamaho ibihe bidashira. Uri Imana igororoka, uri Imana, uri Imana irakunda abantu bayo, irakunda abana bayo. Mwami uri Imana wankicaha, urankicaha, urakunda ko abanyabyaha bihana. Ntuhimbarwa n'urupfu rw'upfuye, ariko unezererwa Mwami n'abaza kuri wowe baciye bugufi bihana, bakoga mu maraso y'umwagazi w'intama w'Imana. Turarengutse imbere zawe muri kano kanya, tubanje gusanga amaraso y'umwagazi w'intama atwoze, twihagirwe, twezwe, dutunganywe muri kano kanya Mwami. Oh Yesu mukunzi mwiza, data rugira byose, ndanje ndengutse imbere zawe Mwami, ndakwiyeguriye. Ndaje Mwami, ndasaba ngo Mwami mbicuma kiramuye, ndasaba Mwami ngo mbikimazi kibereye, ikimazi Mwami gitongorwa. Ndakwiyeguriye Mana, kugira ngo Yesu mbikimazi kizima cera, kuko niko gukorera kwanje kogira ikimazi muri no misi. Mwami nditanze Mwami, abari unzigamira mu kuri kwawe nyakubahwa, wera wo mwijuru njahana imbere zawe Mwami, mbanje kwisengera nisabira imbabazi n'ikigongwe. Imbabazi zawe zimbonekeko,
amaraso y'umugazi w'intama w'Imana nyeze. Haleluya, haleluya. Yesu urakoze kumbabarira ibyaha byanje byose, urakoze kunyuhagirishije amaraso y'umugazi w'intama w'Imana. None muri aka kanya mwami ndangira ngo nkuzanire imitwaro ya bene data, ndakuzaniye mwami Yesu Kristo. Umuntu agwaye mwami ingwara, iyi misonga yamubujije mwami gukira, ndamusengera Mana ngo mukize imisonga, umukize imisonga. Iyi misonga, ufise imisonga mu mutwe, kira uwo mutwe ukire. Iyo miso ya migrene mu mutwe, ndasengera uwo mutwe ukire mu izina rya Yesu. Ndasengera mwami ibitero birimwo biratera umwene data by'abadayimoni byamuteye biturutse mu barozi, ndabyirukanye mu izina rya Yesu. Abadayimoni bature, batekere, bahunge, bagende. Abadayimoni b'abarozi mu izina rya Yesu batuzwe, birukanwe, batekere, bagende mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mwami w'icubahiro, Mana igororoka, ndakwinginze inzira z'abarozi zisibwe, zisibanganywe. Inzira ziza gutera abana b'Imana zisibanganywe. Mwami bazoza gutera umugororotsi baciye mu nzira imwe, ariko bazosubirayo baciye mu nzira ndwi, bazogenda isabagire, bazogenda isabisabi mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Waravuze ngo bazoba bateye abera, si uzoba bagomoye, si uzoba barungitse, ibigwanisho bazokoresha si uzoba bibahaye. Nico gituma bazohunga, bazogenda batekere, bahunge, kandi mwami bagende ubutakigaruka mu izina rya Yesu. Mwami turatujije ibitero by'abadayimoni aho biri hose. Mwami turagushimira ko waduhaye ijambo ryawe rivuga ngo mukize abagwaye, musende abadayimoni, mubihere ubusa, mubihere ubuntu, mubitangira ubundi. Ndasengera mwami uyu muntu mwami agwaye amaguru akire papa. Umugwayi agwaye amaguru kira boka mu izina rya Yesu. Ndasengera mwami umugwayi ari kumusega agwaye afise ingwara zikiyoberane, ndamusengera ngo umugwayi abohoke akire ave kuri uyu musego. Umugwayi kira, mugwayi urakize, uravuye kuri uwo musego, uratashe mu rugo. Bohoka, kira, izere Yesu aragukijije, Yesu araguhembuye, Yesu araguhaye amahoro. Ndasengera abagwajije uyu muntu, mwizere ko Yesu amugiriye ikigongwe. Yesu aramwitwararika, aramwitaho, aramubabara, aramuzi, aramubona, nta kimunanira. Inyonga z'Imana ziri ku bantu bose basenga bizeye, abihana, abakijijwe, abakoze ibikorwa barimwo barizera muri aka kanya. Mwami Yesu, ukwizera, haleluya, ukwizera niko gukenewe. Hakenewe ukwizera, kuko imirimo y'abantu ntacyo yoshobora gukora, ntacyo yoshobora gushikana ku muntu, ntacyo yomumarira. Imirimo y'abana b'abantu ntacyo imaze imbere z'Imana, ariko ukwizera Yesu bivuze ikimazi. Wizera umwana w'Imana yapfuye akazuka, yatsinze urupfu na kuzimu, yanesheje Bayali, yanesheje ibitero by'imizimu, yanesheje imiyaga mibi, yanesheje urupfu na kuzimu, arazuka ku munsi ugira gatatu. Umwami wacu Yesu ari ku ngoma. Mwami wanje ndakwiyeguriye, ndasengera ababene data bagwaye ingwara zo mu nda hararibwa, ubwo bugwayi bwo mu nda bukire, ubwo bugwayi bukire. Ubugwayi bwawe burahunze, buratekeye, kira mu nda wongere gukira no kuremerana mu izina rya Yesu. Estoma kira, wanstoma we kira mu izina rya Yesu. Ndasengera abagwaye malaria muri kano kanyu batabari bakize iyi misonga mwami Yesu ya malaria. Mwami ndasengera abagwaye gisukari wongere gutabagwa, gisukari kibohoke, gikire, kigende, kira cyo gisukari kirakize mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Arimo ariko aravomisa, ko kuvomisa gukire mu izina rya Yesu, ko kuvomisa iryo seseme likire, liveho, ligende, vomisema ikire, rakize, iragiye, iratekeye mu izina rya Yesu. Hari umukenyezi akeneye ikibondo, ndamusengera ngo mwami yongere gutabagwa, yongere kumvigwa, yongere gutabagwa Yesu, maze mwami umugendere ikibondo, ahabwe kwibaruka, ahabwe ikibondo mukenyezi. Yesu arakugendereye mu izina rya Yesu. Izere, haleluya, komera amashi Yesu, komera amashi Mana, haleluya. Wizere umwami Yesu ari kumwe nawe, wizere, ureke gukekeranya. Abizera Yesu ntibakekeranya, bahora bagabirije ibyizigiro bizeye kandi bashikamye barinzwe mu maraso ya Yesu. Komeze wizere, gitondo umugoroba, wizere Yesu ari kumwe nawe. Urakoze mwami. Ndasengera ababebe bari mu nda, ababebe abakenyezi biteguye kwibaruka, ndabasengera. Haleluya. Ndagira ngo mbwira bariko barasenga bafise ibibondo, muze mushingire intaye Yesu Kristo.
iyi ntahe ziranguruke zize zivugwe zize zamamare mu kwizi ntahe. Erega umwami Yesu arakunda ku umwamamaza umuvugira mu byiza yagukoreye. Haleluya. Ndasengera umuntu umwami agiye gukira buno bugwayi, ndamusengera maze aze yatura, shimira Imana, yature yamangire Kristo kuburi buno bugwayi bwiwe burakize mu izina rya Yesu. Ingwara zawe zirahunze, ibitero biragiye, murahunze, birahunze. Tekera dayimoni, hunga burundu mu izina rya Yesu. Ndasengera umuntu agwaye ingwara zo mu mutwe, ingwara z'ibisazi, zigende zitekere. Wangwara we hunga, ingwara yo mu mutwe, ingwara yo kubura ubwenge, hunga tekera, kugira ngo uyu muntu aronke amahoro mu mutima. Mwami ndatujije ibitero by'abadayimoni byiza gutera mu ngo bigashaka kwahukanya bubakanye, muri kano kanya ndabitujije byose bitekere. Dayimoni bateza ubwo kwahukana mu ngo, mu miryango, bitogira ububasha, iyo mizimu ishaka kuburagiza ingo z'abubatse, mwami ndazitujije mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu ndahamagaye mwe mu Imana, ndasabye mwe muyera mu bakijijwe, mu bakristo, mu basenga, kugira ngo mwe muyera akomeze kuza kubakira ingo za bene data. Yewe gora data buja wera, urakoze mwami. Haleluya. Gusenga bukingura ijoro mwami. Data buja duhore dusenga mu gihe gikwiye no mu gihe kidakwiye. Umuntu utagisenga senga cyane, wewe wahebye gusenga ongera uje ku mavi, ongera ufate umwanya wo kuja ku birindiro, uje ku gicaniro, wongere koga mu maraso ya Yesu Kristo. Usenga usaba imbaraga, usaba inkomezi, usaba ubushobozi, usaba gutsinda no kunesha. Ndasengera mwami mwene data itego ufata ingendo, uramuje imbere mu urugendo agiye gufata, urugendo rwo mu gikorwa c'Imana civuga butumwa. Ndamusengera ubu kigikorwa dagikorana umwete n'ubwira. Mwami uramuje imbere mu beritaro mu rumuri. Ndahasabye mwami Yesu zumugira imbere muri byose. Urugendo mwami ruze rubu urugendo rw'abana b'Imana, urugendo rwo gusenga, rwo gukizwa, rwo kwiyana, rwo kwemangira Kristo. Urakoze Mana. Ndasengera abakozi b'Imana, abavuga butumwa barimo barakorera Imana muri no minsi imperuka, bavuga ubutumwa kuri YouTube, kuri WhatsApp, hano hose bariko baravuga ubutumwa bwiza, ubwami bw'Imana bukwire hose, bubicabona kibere amahanga yose ikimenyetso mwami, kuko turabona ku iminsi y'imperuka iriko iregerana. Turasenze mwami dusaba ubushobozi bwo mu kujya no mu kubafu, guhora tugabye ko bukeye ko bwije, twambara ibigwanishwa byose by'Imana, dutsindanishirizwa n'amaraso ya Yesu, duhagarare mu mbaraga z'umwuka wera. Yesu urakoze Baba, urakoze gitandara kuga abantu bose barimo barakanguka. Ndasenge ikanguro rize mu bana b'Imana, rize mu bakristo, rize mu basenga, rize mu bakristo, basenge biyeza, basenge bakangutse, bongere gukanguka. Jambo ry'Imana tugira ngo ikangure, wewe usinziriye uzuke uve mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Ndasengera uno musore, hari umusore yiteguye kubaka, ndasengera uyu musore aronke umukenyezi bazobana. Wa musore Yesu arakugendeye kugira ngo agushumusha, agusubize igihe wihanganye kirageze, kugira ngo wongere guhabwa ibyasezeranywe. Wizere Yesu ari kumwe nawe, maze ukore igihugu cyose mu kugororoka. Ntuze utambamire iburyo canke ibumoso, ntuze uhembwa n'abadayimoni. Ikizokora cyose urazobanza gusenga Imana, ntuzapfe guhuruduka. Yesu ndasenze mu izina rya Yesu, wongere kugendera uyu mwigeme mwama afise umutwaro, asenga asaba kugira ngo ahabwe umusore akijijwe yizera umwana w'Imana. Ndamusengeye yongere gutabagwa, yongere kuhabwa ibisubizo mu masengesho. Ku musozi w'Imana niho bironkeka. Mwigeme akira ibisubizo. Yesu ari kumwe nawe, ntutinya, niwebure. Yesu ari kumwe nawe, wizere ibitangaza by'Imana, wizere ukomeze gusenga, ntororokegwe. Yesu ari kumwe nawe, ukomeze kuba maso. Hari imisore y'ibyigenze irimwe iraziyerera ishaka abigeme ngo bateshe intumbero, ngo ibagwishe, ngo ibabuze gusenga. Ndabatujije abadayimoni batogira ububasha bakuveko, batekere bakuveko mu izina rya Yesu. Uhora usenga, wamusenga ukomeze gusenga mu izina rya Yesu. Era abamwami hari abigeme bari bakijwe mbere, ariko na munsi bashize ku imisatsi ku mitwe barihinduye. Mwami ndabasengera ngo bagaruke bihane. Hari amadini yayobeje abantu bariko barashigikira byo kwimonora n'ubyubwibone. Ndasenze mu izina rya Yesu, ngibyo bitero by'imizimu byirukanwe, bitoke bigende bitogira ububasha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mana tabara Data, tabara muri bino bihe, arisubire nyuma rikomeye. Mwami ndagutabaje kugira ngo ugarukire abera bawe, ubagarukire ko Mana, udutabara uduha imbaraga zo kugabana kuba maso. Dore twiteguye Mwami ijoro n'umutaga, kuko tutazi umunsi canke isaha. Oh haleluya.
ndagushimiye Yesu, urakoze cane ku bantu babohotse no kubagiriwe imbabazi no kubagiriwe ikigongwe, abakiza ingwara mwese mutazira umwami Yesu murakize, Yesu arababohoye. Haleluya, haleluya. Abagwajije mwizere, Yesu arabagiriye neza. Abagwayi banyu barabohotse, mwizere kuko Yesu dusenga ni umwami w'abami kandi yaratsinze urupfu na kuzimu. Uwahora akiza kera n'uno munsi Yesu aracari ku ngoma, arakiza ingwara z'uburyo bwose, nta kimunanira. Ari ku ngoma uko yararejo n'uno munsi niko ari, nikoze kwama ibihe byose mu Baheburayo igihimba c'13 umurongo w'8. Yesu ko yararejo n'uno munsi niko ari, niko azokwamaho ibihe byose, n'umwami w'abami ibihe bitazoshira. Haleluya. Urakoze mwami ku bantu bagiriwe imbabazi, urakoze Yesu ku bantu bagiriwe ikigongwe, urakoze ku bantu bababariwe ibicumuro n'ibyaha byabo, urakoze Yesu bw'imbabazi n'ikigongwe mwami zigaragaye muri gurupe b'amaso, gurupe b'amaso ibohoke, gurupe b'amaso ikangure mwami, bongere kuba amaso no kugabana kwitegura, bahore bari maso ijoro n'umutaga. Yesu ndabigushimiye papa, urakoze kubitangaza bikoretse, ndavyambaje shima nkenguruka mbisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Mbega umunezero, ndangijanye umunezero, numvise umunezero mu mana, ndanezerewe ko ibitangaza bikoretse Imana dusenga ni Imana yumva. Abagwayi barakize, haleluya. Abagwayi barabohotse, abafise ibyaha muri abihariwe Yesu arabatabaye, ari bakirije uko mubimwaturiye, utamuhishije na kimwe, ntagire na kimwe umuhisha. Ibyaha byose byature, inico wahora warirengagije na bya bindi byose wafuririyeko byose byature. Aho uri hose, waba uri umushinga nawe, waba uri umukenyezi, ukuri kose aturira Yesu utanyegeje. Yesu arakubabarira ibicumuro byawe byose. Imana ibahezagire rero, mukomeze gusenga, mukomeze kugaba no kuba maso. Umwami Yesu ari hafi kuza gutora abera. Nuko Yesu abahezagire, mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Muroranirwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.